Amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara hagati ya Irani na Leta Zunze za Amerika yabaye ikintu gikomeye cakomerekeje canke yabaye inkuru mbi, inkuru y'incamugongo yakomerekeje Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Isirayeli. Kuko muri aya masezerano vyagaragaje ugutsindwa kweruye kwa Benjamin Netanyahu, kandi si no gutsindwa gusa, ahubwo Benjamin Netanyahu yaranatakaje Donald Trump nk'umugenzi kirumara yarafise hafi. Ibi bishikirizwa n'uwahoze ari umuhanuzi wa Benjamin Netanyahu, Aviv Bushinsky. Ndabaramukije, nitwa Patrick Rosage Hatangimana, aha ni kuri Parlo Cash Media. Kaze mu kiganiro cuno musi. Uno musi tugaturabe zimwe mu ngaruka mbi canke zimwe mu ngorane canke novuga ingaruka mbi zizogaragara canke ingaruka mbi zizoboneka kuri Isirayeli inyuma yo gutsindwa mu ntambara na Irani. Ubuheruka twarababwiye ibijanye n'amasezerano hagati ya Leta Zunze za Amerika hamwe na Irani. Uno musi rero kuba intambara yaraheze muri Irani, Amerika na Irani bakajame bakumvikana bagasinyanira amasezerano no guhagarika intambara, navuga ni inkuru navuga y'umubabaro ukomeye kuri Isirayeli, kubera ko Isirayeli niyo yonyene yari ifise iyo hangere ryo gutabagura Leta Islamike, ngari ifise ihangere ryo kubandanya intambara gushika ku kanyuma. Ariko iyo ntambara Isirayeli yasanze imyaka uno musi isirimwo atari imyaka yo gushaka intambara. Abategetsi bose bisi ba Emmanuel Macron, abategetsi batandukanye, Papa Leo wa 14 benshi bagiye bagaruka mu kwerekana ati isi ubihirimwo sivyo kunezerezwa no gutabagura ibindi bihugu, kunezerezwa no kugaba intambara, kunezerezwa n'umutekano muke, ahubwo isiri mu bihe vy'iterambere, ibihe vyo guharanira amahoro n'iterambere kuri bose. Ibire vyaratumye rero Isirayeli abantu bose bibaza ko Isirayeli yo ivyumviro vy'abanyisirayeli bikiri nyuma, bikiri muri vya vyumviro vya kera vyo muri Moyen Age, aho ufise inguvu akaruta kandi kakamira, ufise inguvu yashatera uwundi, vyaba ari ibintu vyo kunyinyana. Uno musi rero Benjamin Netanyahu bikabigaragara ko ariko aratahura ko atanumwe yo mushigikira mu migambi yo gutera ibindi bihugu, atanumwe yo mushigikira mu migambi y'intambara. No kuvuga uno musi rero mpamvu urija jamana hereye ko y'abasasanguzi batandukanye n'abantu benshi bari hafi, novuga yu Benjamin Netanyahu, abategetsi novuga barabira ibintu hafi. Aho uno musi bariko berekana ko kuba Amerika na Irani barumvikanye ntago ari inkuru yanejereje na gatoyi Benjamin Netanyahu. Kubera iki? Twababwiye yuko ubundi ari ku butegetsi, navuga atakindi agerageza kwerekana nk'icizere ahereza abanyisirayeli, atari kubumvisha ko ariko akora ishoka byose kugira yumvishe Leta Amerika, kugira ngo akonvenke canke novuga ayobore manipule canke y'influence Leta Zunze za Amerika mu migambi yo kugaba intambara ku bansi ba Isirayeli. No kuvuga ko gushika ubu twabeshi bari bazi yuko ivyo ariko biri kuko kumva Benjamin Netanyahu ashobora kukobrija canke guhendahenda Donald Trump umupresident wa Leta Zunze za Amerika gushika yemera kumufasha kugaba intambara muri Irani, si ibintu byari byoroshe, kuko twarabibonye ko mu ba president indwi batwaye Leta Zunze za Amerika kuva Eta Islamike iganje muri Irani mu mwaka wa 1979, Donald Trump wenyene we yari yubahutse gukora ishano, yubahuka gukora ivyo abandi bari baratinye. Nawe novuga arahaboneye isomo, kuko ivyo yari yashatse gushikako nta na kimwe yigeze agerako usivye kuhahombera, usivye guhomvya Leta Zunze za Amerika. Niyo mpamvu rero gushika ubu arahaboneye isomo, novuga n'abazotwara inyuma yiwe bazobona ko hariho ibihugu bitari ivyo gupfa kuririrako, hari ibihugu novuga Leta Zunze za Amerika zishobora gutinya. Nubwo Leta Zunze za Amerika ico gihugu ca mbere gikomeye mu isi, hari ibihugu zitegerezwa kubaha zigatinya, bavuga ati nubwo nkomeye iyo bica hose kijya gihugu sinopfa kukiyubirako, narabonye ko badafina. Ni ukuvuga ko rero uno musi re gutsindwa kwa Isirayeli na Amerika, inyuma yuko Amerika yemeye ibiganiro ikemera kumanika amaboko, novuga ni inkuru igaragaza icizere gike canke ukugabanuka kububasha, novuga no kwiyumvamwo ubutegetsi bwa Benjamin Netanyahu.
ni ukuvuga benshi baribaza ati mbega Benjamin Netanyahu adasubira kwemerera iki abanyisirayeli, adasubira kuvuga iki mu majambo ko atazindi atari majambo yavuga, atabindi yashikiriza atari kubumvisha ko icamuzanye icimana yamushiriyeho ari ugutembagaza ita Islamike muri Iran. Ubu nazo cababwira iki kintambara munaniye ko Amerika bakwiye kamaboko, kuko ubundi benshi bari bazi yuko Benjamin Netanyahu ashobora gutegeka mu president wa Amerika akamufasha novuga kugwanya abansi ba Israeli nkuko nameje kubivuga. Ariko no munsi bigaragara ko novuga uruhigi rwahindukiye ku buryo Donald Trump yashatse kwerekana ko ahubwo uko abantu bari bibaza ko novuga Donald Trump ari wagendera ku mategeko ya Benjamin Netanyahu, ahubwo isi itahure ko ahubwo Benjamin Netanyahu ariwe agendera ku mategeko ya Donald Trump. Ni kuvuga ko bisa nkuko novuga ari umwunzane wihindukije novuga wicuruye. Ni kuvuga uno munsi rero Benjamin Netanyahu na leta yiwe bari oblige, bategerezwa kwemera ingingo canke ibizova byose murajya amasezerano novuga mu biganiro by'amasezerano bizomara imisi 60 novuga biriko bibera mu Buswisse, biriko bihuza intumwa z'abanya-Iran n'intumwa z'abanyamerika. No kuvuga ko rero ubu Israel novuga Benjamin Netanyahu nta kindi kintu afise cyo gukora uno munsi, nta nemerewe kuba yosubira kugaba ibitero muri Iran, kuko amasezerano abivuga neza arerekana ko yaba Israel yaba Amerika nta numwe yemerewe gusubira kugaba ibitero muri Iran canke ku bihugu bicuti vya Iran, ndavuga Liban cyane novuga aherereye umugwi Hezbollah. Ibire n'uvuga ni twarabonye kandi intsinzi yuzuye kuri Iran, rukaba uruhombo novuga gweruye rukomeye kandi runamaramaje kuri Israel na Amerika. Twarabonye yuko ubundi amasezerano yabayeho inyuma yuko Iran yari yatewe na leta zumwe za Amerika zifatikanije na Israel. Ibi twarabibonye yuko novuga ari intambara abatari bake bashoboye kwiyamiriza, baratera ivyatsi kuko babona ko ari intambara yaribayeho idakene, bitiwe nuko abari bateye Iran, ndavuga Israel na leta zumwe za Amerika batigeze bagaragaza novuga imvo iboneka yari gutuma bagaba intambara kuri Iran. Twarabonye rero zimwe mu ngaruka mbi kandi zikomeye zatewe n'iyi ntambara, byace bituma mbere na Donald Trump novuga agira koba canke avyura umutima wo gushaka guhagarika intambara, wo gushaka ibiganiro. Twarabonye yuko nkuko twageze tubona mu biganiro bitandukanye twabashikirije, twarabonye yuko ubundi umugambi wo gutera Iran ni wari umugambi wa leta z'ubumwe za Amerika, ahubwo wari umugambi w'abanya-Israeli kandi umugambi bari bamaranye igihe kirekire. Twarabonye ko nkuko Barack Obama yahoze atwara leta z'ubumwe za Amerika yabishikirije, yarerekanye ko ubundi uyu Benjamin Netanyahu umushikiranje wa mbere wa Israel yagerageje inshuro nyinshi ashaka kosha Barack Obama agitwara Amerika, ashaka kumwereka yuko hariyo imvo nyinshi, ibituma vyinshi, imvo zotuma novuga Amerika ifadikanya na Israel mu gutera Iran. Twarabonye yuko ubundi kuva muri Iran habayeho Eta Islamique y'abayatora, novuga intwaro y'abayatora novuga ni indoto mbi ku banya-Israel, kubera ko nubundi aba bayatora mu byo barota, mu byo bayaga bavuga bifuza gushika ku mwanya wose baberekana ko bashaka gusenyura Israel, bakerekana ko Israel ubundi atari igihugu cemewe, ari abantu batewe muri kajya karere, ari abantu bakuye ahandi hantu baba ahantu hatari wabo, mbere bakanerekana yuko bitebuke bazokoreshoka byose kugira ngo Israel ishobore gufudika ku ikarata y'isi. Ibire byaratumye n'abanyisirayeli baca novuga bagira ako gatima ko gushaka kwitanga, vuga ati nimba mushaka gufasha mu kudufuta ku ikarata y'isi, ahubwo reka tubitange, turondera inguvu novuga ububasha, turondera ububasha bukomeye. Ubu nta bubasha bwari gusumba leta zumwe za Amerika muri nosi, baca biyegereza leta zumwe za Amerika kugira ngo zibafashe gusenyura leta y'abayatura. Ivyo rero novuga ko ni ibintu bagerageje inshuro nyinshi. Twarabonye aho Israeli ifatikanije na leta zunze za Amerika aho batera Iran
hari mu mwaka wa 2025 umwaka uheze barateye muri Iran mugabo novuga nta byari ni gitero bise Midnight Hammer cyari gitero cyo gupima cyo kuraba turabe Iran yuko yigwanira turabe Iran inguvu ifise turabe Iran ikihaguruka ngije kwivuna bariko barapima ico gihe Iran novuga intambara ntago yamaze igihe kinini ko niyarengeje iminsi 12 ariko no munsi muri umwaka wa 2026 kwa 2028 ruhuma baraterenya gutera baragaba igitero gikomeye nibiganiro twagiye tugaruka ko vy'iki gitero vyinshi kandi bitandukanye turayekana imvo zitandukanye zatumye batera uno munsi bitewe nuko leta zumwe za Amerika ziyobowe na Donald Trump hageze aho zisubirako zikerekana novuga ugushaka gukomeye mu guhagarika intambara bitewe nuko indari muri leta zumwe za Amerika abenshi bagiye bagaragaza ko intambara idakenewe berekana ko ari intambara yaje guhombya Amerika ari intambara yaje gutera kaga mwisi intambara yaje gutera ikigoyi n'ubukene mwisi no kuvuga ko abategetsi benshi batandukanye barabigaruka ko bice bituma Donald Trump yotswa igitutu novuga ibihugu byinshi biramuremera gushikaho yemera ibiganiro kwemera ibiganiro bisa nkaho Donald Trump yaramaze guhemukira Benjamin Netanyahu bisa nkaho Donald Trump yaramaze guca kubiri n'ishaka rya Benjamin Netanyahu kubera iki Benjamin Netanyahu kuva ashitse ku butegetsi yaramaze igihe kirekire aboneka novuga ntiyari umushikiranganje wa mbere gusanga nkuko abandi babaye abashikiranganje ba mbere muri Israeli ahubwo yaje ari nk'umuntu aje gutanga inyishu guhereza inyishu igisubizo gikomeye ku banya-Israeli bari banyotewe kubona umuntu abasamburira ita Islamique ya Iran bari banyotewe kubona umuntu aduza bazanira amahoro y'ibihe byose kuko babona ko amahoro abangamigwa muri Israeli uba biri inyuma ubwa mbere abari Iran kuko ariyo novuga ishigikira imigwi igwanya Israel muri iyo migwi harimo Hamas hakabamo na Hezbollah no kuvuga ko iyi migwi nayo ikaba itera akajagari cyangwa igatira umutekano muke mu karere karimo na Israel ibi rero no kuvuga ko kuba rero hari habonetse Benjamin Netanyahu aza gutembagaza kugira iciyumviro cyo gutembagaza ita Islamique no mu majambo yavuga asa nk'umenga ari kari yamamaza cyangwa mu kwerekana icaje kumarira abanya-Israel no vuga no mu madiskuru yazarafata no mu intambara madiskuru yagiye afata amajambo agenda ashikiriza abanya-Israel yaragaza kwerekana ko yaje atakindi cyamuzanye yaje gutanga inyishu yaje gukemura ikibazo abanya-Israel bari bamaranye imyaka myinshi cyo kubona unovuga eta Islamique muri Iran yasenyutse ibi rero wogira bari babishitse wogira inzo ndoto bari bahije kuzishitsa guhera kwa 2028 ruhumo mwaka ariko nivyashobotse bitewe nuko ubundi ni intambara bagavye twarabibonye ko ari intambara bagavye bisa nkuko batigeze bayitegura kubera ko baratangaye baratangaye kubera ko bahuye n'ivyo batari biteze bahura novuga n'inguvu Irani batari bibaza ko yari ifise basanga Irani iracafise ububasha bwo kuba yugara umuhora Hormuz basanga Irani iracafise ububasha bwo kuba yocucagira imvura y'amabombe mu bihugu nka byose byo mu karere ko museko bwo hagati ibihugu bicumbika ingabo z'abanyamerika ni uvuga ko cyo hagati bwa bundi twarihenze hari ibyo tutari tuzi hari ibyo tutamenye ibire bica bituma abasesenguzi batandukanye batangura gutunga gatoki Donald Trump bamwereka ati terega burya wewe Benjamin Netanyahu yarakubeshe yaraguhenze akwereka ko navuga Iran idakomeye Iran atanga ubvifise urabona yuko baguhenze bikoresho vya gisirikare indege ziriko zirahatikirira ibice bituma re Trump ucumenga yarahemukiwe koko bacari ari hindukiza rimwe na rimwe acatangura guhinduka mugenzi we Benjamin Netanyahu amwereka ko ari kagaba intambara adashize mu bwenge bitewe nuko Benjamin Netanyahu aho Amerika yari mu biganiro na Iran Benjamin Netanyahu yabandanije ategeka ingabo ziwe za Israel gutera muri Libani unovuga kugaba bitero muri Libani kugaba bitero kuri Hezbollah
ibire bica bituma Trump acashavura aranakarira cyane Benjamin Netanyahu twarabonye mu biganiro twashikirije aho yamutuka mukankamira mwereka ati ti wewe iyo hatabajewe iyo ntakuba hafi wo buri mugasho wewe urazi ivyo wagirizwa urazi ko wagirizwa ivyaha vyinshi ivyaha vy'ibiturire nibiki mugabo kubera ko nakubaye hafi ntaco wigeze uba ariko nimba ubunyene uri kushaka kuntera kagere canke kungarako ubunyene ndashobora gukora kamaboko ugaca utabwa mwibohero ibi byo twarabibonye ni inkuru zazungurutse ni ibintu vyateje ibibazo abantu benshi bavuga ati bwabo ndivyari bimeze uko no kuvuga ko rero ni inkuru tuzobandanya tubashikiriza intambara yaraheze kuko ibiganiro bose bamaze gusinya amasezerano bakumvikana ivyo bagiye gukora uno musi intambara yarahetse ibisigaye no kugenda turaba yuko ivyo bagiye bumvikana ivyo bumvikanye mu amasezerano nukuraba yuko bizogenda bija mu ngiro ego nk'akararo twarabonye nk'indishi y'akababaro leta zumwe za Amerika zizotanga zitanga novuga nk'indishi y'akababaro novuga yo gusanura ivyononekariye mu bitero Amerika yagavye muri Iran twarabonye yuko ari indishi y'akababaro igera ku mamiliyaridi majana 3 z'amadolari y'abanyamerika navuga twarabonye yuko Amerika izotegerezwa gukura ibihano yafatiye Iran ibihano biraba mu by'ubutunzi bikaraba no kubijanye cyane na petroli turabona ibijanye no gufungura umuharo muzi ku mpande zose n'ibindi twagiye tubona biri mwaya masezerano nkuko twabonye mu giganiro c'ubuheruka yego mwari kumwe na Jatangimana Patrick Rusage aha ni kuri Parole Cash Media mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri ishene kuko birabandanya tunabasaba gukora subscribe kutarayikora mukora like mwongera mupartager iyi video kugira ngo ishikire abantu benshi ni inkuru abantu benshi bakeneye kumenya kugira bamenye ibiriko biraba hirya no hino kuko ubona ko uno munsi ku isoko mpuzamakungu igitoro caramaze gusubira kumanuka unovuga ni ku rugero rutari bwigere rubaho kuva intambara itangwe ni bitanga ikizere ko novuga bino biganiro bizoshobora gutanga umusaruro mwiza nimugira muba mubahwe musangwe amahoro y'Imana na gahwane.